Bega ivyaha Arengiyome Bunyoni yagirizwa yoba yabikoze wenyene. Mu kiganiro c'abavugizi b'inzego za leta hamwe n'abamenyeshamakuru mbere n'abanyagihugu, Agnes Bangiricenge umuvugizi wa sentare Ntahinyuzwa yishuye kuri ico kibazo c'abamenyeshamakuru. Mbere hari n'ibindi bibazo vyishuwe bitari bike, aho muja kumva n'akamaro k'ingingo yo guhindura amafaranga iheruka gukorwa. Hari n'ibindi kurikire muri kino kiganiro. Ikiganiro giheruka twari twavuze yuko mu byaha yagirizwa byari bitatu: guhungabanya umutekano w'igihugu, guhungabanya ubutunzi bw'igihugu n'inyungu z'akazi zidaciye mu mategeko. Barongeye ko gutunga ibigwanisha adafitiye uburenganzira, barongera ko no gutuka umukuru w'igihugu. Yabajije ngo mbega byagirizwa wenyene, icaha umuntu wese acagirizwa ukwiwe, nuko ntataho ico yashaka kuvuga, kuko ku vyemezo bari bafise igipolisi baramutumye, baratanze umutahe baramuzana, ariko arabazwa. Abo bandi rero yavuze nibo ntazi abashaka kuvuga. Nk'iki kijanye no guhungabanya ubutunzi bw'igihugu, ati umuntu umwe yobikora ari wenyene atabandi babifatikanije. Hari abandi muba muratora bafatanije muri iyo dosi? Kucerekeye iki caha niwe wenyene. Ku matohoza niyahera, kuko mwabajije ngo urubanza rugeze hehe, amatohoza aracabandanya. Yaraburanye kugira ngo sentare ifate ingingo ko abandanya aburana canke yidegemvya muri sentare itangura, hama nawe arunguruza. Amaze kunguruza sentare irafata ingingo, ariko mu nyuma umushikirizamanza yarasabye sentare ikiringo ko bomwongera ikiringo co gutohoza bivanye n'ibindi umushikirizamanza yararonse. Uno musi rero bariko baratohoza kandi amategeko arakurikijwe, kuko vyakurikijwe amategeko ivyo yasaba. Muti kwa generale baratoyeho ibigwanisho, si bisanzwe ko generale bafise ibigwanisho? Ndababwiye yuko gutunga ibigwanisho adafitiye uburenganzira, sinavuze ko ari wewe ukivuga uko ucumva ko ababifise arafise ivyo amategeko amurekurira, ariko basanze ibindi amategeko atamurekurira, nibi bica bivuga yuko abitunze adabifitiye uburenganzira. Faranga yari yitezwe, ibiharuro mfata kibanza dufise gushika uno munsi birerekana yuko ibice 95% by'amafaranga yari yitezwe ko agaruka mu gisata c'amabanki yarasubije kugira ngo ahindurwe. Aho rero umuntu yoca akingurukira abantu bose babifashijemo, cyane cyane abajejwe intwaro, aho bafashije ibanki ya Republika y'u Burundi biboneka cyane kugira ngo ayo mafaranga ashobore gusubizwa. Ariko ibiharuro ntabanduka nkuko mubizi birinda kuzoharurwa byose neza cyane, kuko barinda guharura inoti imwe imwe muzasubijwe, ivyo bizoheza bimenyeshwe. Muti inyungu, mbega inyungu yabaye iyihe? Inyungu ya mbere novuga ko yabaye yuko icyatumye inoti zisohoka nako zihindurwa, ni kubera yuko hariho ibikorwa by'amabanki n'amashirahamwe yo kuziganya no kuguranana byariko birahungabana, kubera yuko igice kinini c'inoti z'ibihumbi 5 n'inoti z'ibihumbi 10 zitagaragara mu bubiko bw'ayo mabanki, ari nayo ajejwe kuhanahana no gutanga novuga ayo mafaranga. Ivyo bikorwa rero bihungabanye abari ikibazo gikomeye mu gihugu. Ubu rero izo noti zirahari, abatazifise kumbure nuwo zikenera, ibanki ya Republika y'u Burundi iruguruye, tugira tuti kaze muzitore izo mukeneye, hamuzishikirize bene zo abakeneye kuzikoresha. Hanyuma iyindi nyungu nuko burya inoti zisohogwa ntizikorwa ni banki ya Republika y'u Burundi, zikoregwa mu mahanga. Kugira ngo zikogwe rero harinda gusohoka ya mafaranga mva makungu, aba naba bakunze kuza barabaza. Ayo nayo
iyo inoti igumye ikora umwanya muremure biba ari vyiza cyane kuko izogera gusaza imaze igihe kinini iriko irakora, kuko nkuko nabivuze inoti niyo gukoresha guhanahana mu kuriha ibintu, izimiye ikajanwa mu kinywabi aho igihugu kiba kiriko kirahomba, aho twese tuba turiko turahomba, aho Banki ya Repubulika y'u Burundi iba iriko irahomba. Vyiza rero nuko abantu badishira mu mabanki bakareka kwibika ko amafaranga menshi cyane, na cyane cyane ko bigira inkurikizi zitandukanye kuri bo canke no ku gihugu, kuko hajya iyo ibifaranga byinshi amafaranga menshi arunze ahantu umuntu atazi bishobora guhungabanya umutekano, bishobora guhungabanya ubutunzi, bishobora kubera yuko Banki ya Repubulika y'u Burundi ari ijeje gutunganya ivy'ibiciro iciye mu mabanki ntiba igishobora neza gutunganya ivyo vy'ibiciro mu gufata ingingo ziciye mu mabanki. Nivyo novuga, duhamagarira abantu rero ko izo noti bazikingira, bazikoreshe mu kurihana ariko batibika ko amafaranga menshi cyane, bakoreshe mbere n'ubu buhinga bugezweho. Hanyuma muri uko kubika wanashaka mu mabanki biza bibaha inyungu, kuko warasanga abantu benshi bafise inoti nyinshi cyane akazimarana iminsi, biba bishobora kumuhombera ko ashobora guhomba, ariko ashize mu mabanki aronka inyungu kandi agafasha nuko n'abandi bashobora gukoresha izo noti. Hoba hari akantu k'ubwenge mwarakoresheje kugira ngo izo noti ntizisubire kubikwa mu mazu? Inoti umuntu ayironka kuko yayikoreye, inoti ni y'umuntu. Aha icyo tuvuga, icyo duhamagarira abantu nuko atawoza arabika inoti mu mazu cyangwa akaninyegeza ahandi, kubera yuko bishobora kumugirira inkurikizi mbi wenyene, kuko bishobora kumuhungabaniriza umutekano. Mwarumvise n'abantu usanga bicanye bapfuye amafaranga make cyangwa kubera ko bakubonye ko ufise amafaranga angana cyangwa ukundi, n'ahandi umuntu akuye inoti mu banki cyangwa mu ishyirahamwe ryo kuziganya no kuguranana, ibanki ntishobora kumenya ngo yayitwaye mu mazu, yariko ayigendana mu mfuko cyangwa yayinyegeje cyangwa yayitwaye mu bubisha. Mugabo cyane cyane Banki ya Repubulika y'u Burundi ikorana n'amabanki yo kuziganya no kuguranana, niho igenda iraraba ibiharuro by'amafaranga ariyo ayasohotse muri ayo mabanki n'ayinjiyeyo n'ayo bakeneye. Ishirahamwe ry'abanonotsi mu Burundi nivyo mu misi iheze iryo teraterana ry'amajambo ryarigaragaje ku mbuga ngurukana bumenyi, ariko hamwe n'ivyo tuzi neza yuko iryo teraterana ry'amajambo ryari rifatiye ku bijyanye n'urutonde rw'abanonotsi bazitabira inkino mpuzamakungu mu mwaka uza. Mu by'ukuri abo barongozi babiri barazi neza uko bigenda kugira ngo urutonde rw'abanonotsi bazitabira inkino mpuzamakungu rushikweko. Haba amahiganwa atandukanye mu bisata bitandukanye ku rwego mpuzamakungu. Uno munsi mu Burundi abanonotsi b'abarundi babananya bitabira ayo mahiganwa kugira ngo bikunde haboneke abazogira imyanya myiza gutwe bashobore gushika kuri urwo rutonde rw'abazitabira izo nkino mpuzamakungu. Rero bifatiye kuri iryo teraterana ry'amajambo, indongozi nkuru zo mu bushikiranganji mu byo bujejwe arimo inkino baravuganye n'abarongoye seno n'uyu asanzwe arongoye ishirahamwe ry'abanonotsi, baca hirya no hino ico kibazo. Uno munsi bimeze neza, iryo teranatana ry'amajambo ryagiye rica ku mbuga ngurukana bumenyi, ubu byaracureshe bimeze neza. Eka mfate kano karyo menyeshe neza yuko ivyo byo guteraterana amajambo byari bifatiye ku makuru yaguma avugwa yuko ujya mu munotsi asanzwe azi cyane Francine yuko atazaba yitaba iryo higanwa cyangwa izo nkino mpuzamakungu. Byose rero byaje bifatiye kuri ayo majambo, ariko abariko batumviriza bamenye neza yuko
byose biva muri ayo mahiganwa aba ategekanywa kuri urwo rwego mpuzamakungu, maze abaronsa imyanya myiza akaba ari nabo bashyirwa kuri urwo rutonde rw'abazitabira izo nkino mpuzamakungu twita amaje olympique. Eka ku bijyanye naho n'ikibuga cy'inkino cya kijyambere, ku bijyanye n'inkino z'amaboko zizwi nka basketball, volleyball, handball, mbere tugashyiraho n'ibya byo kunagana iyo bita judo, icyo kibuga kirategekanijwe. uyu mugambi n'ubu urabandanya. ibyabaye hano mu gihugu ni uko habayeho gushyira ingufu nyinshi cyane mu bijyanye no kubaka kiye kibuga cya kijyambere cy'umukino w'amaguru kuri stade yitirirwa Intwari. icyo gikorwa nicyarangira hazoca hakurikira iyo bijyanye no kubaka icyo kibuga cya kijyambere hazokinirwamwo basketball, volleyball, handball ndetse na judo